Mbega nzakubwiye yuko igitugu kirakura ariko nikigera gisumba izosi. Jewe narababwiye guys, ndababwira muranka kumva. None nguyu Kirikou akiri agarutse muri stade Intwari yerekana ko ariwe asigara umu artiste wa mbere nga mu gihugu cy'u Burundi, asigariwe hit ya mbere, ariwe asigayoboye umuziki w'u Burundi. Abandi nabo bakavuga ati oya ntigikunda, never, umwana ntigera asumba se. Guys, mbe ndakubwiye ko umwana atigera asumba se, wumva iki cyangwa ugatahura iki? Guys, ndakubwiye ko Big Fizzo umugani Desire Ndugwe kizigeza mu muziki w'u Burundi ariwe ayoboye umuziki w'u Burundi, kuko nta gitugu gikura gisumba izosi. Ngo abandi bakavuga amajambo agiye atandukanye, bakavuga ko amase ya kera ngo ntagiho mu rutaro. Oya guys, ugenda buke buke, mugende pore pore, amase ya kera ngaraho mu rutaro. Guys, ugenda ro buke buke mumvirize ivyo umushinga amateka Demosa akubwira cyangwa abashikiriza. Guys, wumvirize cyane. Ku masaha y'ejo ku mugoroba kuri stade Intwari, urubuga rwa international. Guys, iyi stade yitwa stade Intwari iri mu gihugu cyacu cy'u Burundi ku mugwa mukuru wa Bujumbura. Guys, niho umusaza Big Fizzo yerekanye icyari, Kirikou nawe yerekanye icyari, Melanin Boy nawe yerekanye icyari. Guys, nagenda kubwira ati rero hari ibintu bitatu bigiye bitandukanye. Buryo uyu muziki utewugiyemo buke buke, burya ushobora kunyerera ukavunika ukagendera ku mabekine kandi wavutse ukomeye. Guys, burya iki kibuga gifise bene cyo, nimuratswe n'agahiti kamwe cyangwa mwumve ko murenzi. Abafana ba Kirikou bakomeje bavuga ati ngo amase ya kera ntagiho mu rutaro, ngo Fizzo ngo yashaje, ngo Fizzo yatewe ngo kudeta mu muziki. No, ntigikunda. Burya umusaza Fizzo azi kode mu muziki, awubaye mu imyaka myinshi. Mwibuke ko yawubayemwo bya YouTube bitahari, ibi byose by'ama Facebook amapage bitaraza. None yavuzwa ku radio, abenshi bifuza no kumubona bidakunda, ariko rero mutangwe kumubona ku ma YouTube, ku ma channel agiye atandukanye, kwiza platform ziwe mutangwe kumubona mukumva umengo ngo umusaza ngo yashaje. No, genda buke buke, never. Umusaza Big Farious ntiyigera atakanovera ku bafana. Burya umuziki w'u Burundi uyu ni wa uyoboye, niwe the king of music in Burundi. Uvyangu vyemere, nta mwana usyuka voma, nta mwana usumba se wiwe abaza amakode menshi imbere akimuvyara niwe yarazi kode yuko azomengera ashobora kumubeshaho akamukuza akagera mu bigero. None mwebwe mutanguye kugereranya umwana na se ngo Kirikou ngo na Big Fizzo. No, ivyo bintu biratandukanye kandi murumva ko ivyo bintu birimwo na ngo benshi bakomeje kuvuga amajambo agiye atandukanye, ngo Kirikou agira tere kudeta, umusaza yamureze, umusaza yamuvyaye, umusaza yamweretse ingene ashobora kugera kure biciye mu muziki. Niwe yagiye amwereka ingene ashobora kwitwara mu muziki w'u Burundi cyangwa ingene ashobora kwitwara muri carrière yiwe. None nguyu umusaza benshi bakomeje kuvuga amajambo agiye atandukanye ngo Kirikou agira tere kudeta. Papa wiwe yamuvyaye, papa wiwe yamureze, amwereka ingene ashobora kwitwara mu muziki, ingene ashobora kuvyaza umusaruro umuziki. Guys, mbega mwebwe abafana bimeze gute? Jewe ndagarutse kuri ko jewe Japhali Demosa umushinga amateka, narababwiye yuko jewe nazokwigira ndabatenguha, ahubwo nzokwama mvuga ndabashikiriza ivyo Burundi bukomeza kunguka cyane cyane biciye mu muziki. Guys, icara utekane utekereze wumvirize umushinga amateka. Narababwiye nawe nzokwigira ndabajana, ahubwo jewe nzokwama mari ndababwira ati genda buke buke wumvirize cyane.
imbere yuko wiyumvira kuvyara umwana manzi umenye ingene ushobora kubaho. Wamaze kumenya ingene ashobora kubaho ukamuvyara ukamushikana kw'isi, manzi umurere agere mu bigero, amaze kugera mu bigero umurekura agende kwironderera. None umusaza hari ikintu atakoze. Big Fizzo mugani Desire Ndugwe the king of music in Burundi yarareze arakuza ararekura umwana agenda kurondera. None ngo uyu mwana abafana batanguye kubona ko umwana yoshobora gusumba se mu muziki w'u Burundi kandi ari we yarezwe. Guys, je ndiko ndabikura ku bantu b'abafanzi b'umuziki w'u Burundi batangura kuvuga amajambo agiye atandukanye bavuga ati ngo Kirikou yateye kudeta umusaza Big Fizzo Ndugwe mugani Desire the king of music in Burundi. Guys, benshi bakomeje kuvuga amajambo agiye atandukanye ngo Kirikou yamaze kwigarurira umuziki w'u Burundi. No, ntigikunza nta mwana usumba se. Burya umusaza aramanza akakuregera, burya ubumeze nk'ibaro ku kuguru kuko so wawe aba ari muremure cyane, niwe abasikode bigiye kugaburiye ukiri umwana. Wewe utazi yo biba byaravuye, aba yagiye kugwana n'ingamba zikomeye kugira arebe ko ushobora kurara ufunguye. Namwe mwebwe mw'abafana mwe mutanguye kubona ko umusaza ngo yamaze gusaza muri game. No, umusaza nashobora gusaza muri game acafise amaraso agishoshe. Jewe nta na kimwe nzokwigira ndabahisha, maze kubona ukuri jewe nzokuvuga, jewe the monster ndengane. Arabantu benshi bakomeza kuvuga ati ngo Kirikou yamaze kuba the king of music in Burundi. No, nigikunda never, nta mwana usumba se. Umwana bameze nk'ibaro ku kuguru kwa se wiwe, kuko se wiwe abameze umuntu muremure cyane. Hero bise bite so jende basamura ameze neza nk'uko bisanzwe kubatanze nk'abanitwa Japhali temoza cyangwa inte promoter bivanye nuko vyumva cyangwa uko ubishaka. Guys, muntu ukeneye kumva rero ngo umfirize, udakeneye kumfiriza naho haguruka ugende kuko iwanje ntabwo bigira basomba urusako. Ndababwira ati ni jewe mu promoter wa East Africa, nakizobera mu gihugu cyangwa ibibere mu kindi gihugu ndeke kubivuga kuko ni jewe nyoboye mu wanza ba promoter, abandi influencer, mu wanda ba journaliste. Ni jewe ndi kwisonga, ni jewe ndi kurivora, ni jewe mvuga ati urira dushitse nkakubwira uruka nkabandanya kandi wigera udiskita nanje. Guys, ni jewe umushinga amateka y'umuziki w'u Burundi. Umuntu utarakora subscribe kuri Japhali TV niyo cogiye ukore subscribe ku buryo ibiganiro bishasha vyose bikomeze kugushikirira ku gihe.